ikiganiro c'uno munsi catunganijwe mu ntumbero yo kumenyesha abarundi n'amakungu ko ibikorwa vya rusansuma nkuru nyezina y'abanyagihugu, uburimyi, uburaro n'ubworozi vyaraye birangiye ejo haheze igenekerezo rya 27 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 hisunzwe ingingo yari yafashwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutanga intumbero y'ibikorwa vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi kw'igenekerezo rya 22 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 yo kongerereza ikiringo c'imisi 5 yo gusozera gutororokanya ibiharuro vya rusansuma nyezina gushika kw'igenekerezo rya 27 za kuno kwezi kwa Nyakanga turimwo. Kuva rero aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yisansumishije agacatanga zicese ibikorwa vya rusansuma nyezina kw'igenekerezo rya 2 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 gushika ejo hahise ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 27 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 imisi 26 yari itegekanijwe ku bikorwa vya rusansuma nyezina yararangiye. Ibiharuro vyatororokanijwe muri iyo misi 26 birashimishije kuko ikomine zibiri gusa zo mu ntara yagutse ya Bujumbura nizo zonyene ingo zitashoboye kwisansumisha ku bitigiri 100%. Izo nazo ni Mukaza aho ingo zashoboye kwisansumisha ku bitigiri 98 n'ibice 7% hamwe na Cibitoke aho ingo zashoboye kwisansumisha ku bitigiri 99 n'ibice 8%. Ibiro bikuru bijejwe rusansuma biboneyeho akaryo ko gukengurukira ingo zisansumishije abajejwe intwaro hamwe n'abakozi ba rusansuma bumvise bakongera bakitabira akamo batewe n'indongozi nkuru z'u Burundi mu kwitanga maze ibikorwa vya rusansuma bikagenda neza. Ibiro bikuru vya rusansuma birangije vyiyemeza ko bizobandanya gutunganya neza ibikorwa bisigaye vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi kandi ko bizoguma bimenyesha intambwe bigezeko. Murakoze. Bigiriwe i Bujumbura kw'igenekerezo rya 28 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 kubw'ibiro bikuru vya rusansuma. Radio television turakunda cyane